Amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye, ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umwimbu w'ibigori wegeranijwe n'ikigo Anagesa ugiye kugurishwa amafaranga 1,200 ku kilo uhereye mu ndwi itangura. Ibi nivyashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi. Muri aya makuru mukaza gukurikira ibisabwa. Hatangujwe isekeza rigira kabiri ryo kuvura indwara y'uruhumyi ku bitaro Prince Regent biri mu gisagara ca Bujumbura. Muri iryo sekeza abagwayi bashika 500 akaba aribo batekanijwe kubagwa, navyo nyene murabikurikira mw'idonido ryano makuru. Kazi Kaze mw'idonido ryano makuru. Amafaranga 1,200 ku kilo nico giciro cyashinzwe na leta kugura umwimbu w'ibigori wari wabitswe mu kigega Anagesa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko yamenyesheje ko kugura birekuriwe umunyagihugu uwo ari we wese, ariko mu muryango umwe akaba ari umwe kandi ntashobore kurenza ibiro 50. Kurikira ibindi bisabwa. Ubu rero leta mvyeyi kandi leta nkozi imaze kwihweza iduga ry'ibiciro ry'ibigori ku masoko muri ino minsi, yafashe ingingo yo kwikora kuri bya bigega ntega bizoza kugira ngo iramire abenegihugu mu kubigurisha ku giciro kitavuna kuva ku munsi wa mbere aho bukera igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Uwifuza kugura umwimbu azoza yibangikanije amafaranga 1,200 ku kilo. Mu ntumbero yo korohereza abaguzi bato bato cyane cyane, nta muntu n'umwe azorenza ibiro 50. Nico gituma dushizeho aya masaha, ni kuva isaha 2 zo mu gitondo kugeza isaha 8 n'igice z'umuhingamo. Aho rero tucatumenya neza yuko umuryango wose uzoserukirwa n'umuntu umwe kandi ntawurekuriwe kwiyongera. Umuguzi azazanye umufuko wiwe ashobora gutekeramwo umwimbu yaguze. Ducatugiraho rero no gusaba abajejwe intwaro n'umutekano ko bofasha kugira ngo ico gikorwa kize kigende neza. Ni kuvuga rero icambere, uwo mwimbu uzogurishwa mu makomine nayo yashoboye gutanga uwo mwimbu. Ni kuvuga yuko mu makomine hatabaye itangwa ry'umwimbu nta gurishwa rizoberayo. Muti abagura n'abahe? Abagura ni umwenegihugu wese atari umucuruzi, kuko batanze indwi 2 kugira ngo abenegihugu bashobore gusuma, kuko nkuko mubizi ku isoko ibigori igiciro kirarenze 2,000. Murumva rero yuko ico giciro cyo kugurisha 1,200 kirekuriwe abenegihugu basuma ibyo gufungura. Hama rero abacuruza nabo bazoza gushikirwa mu nyuma ari uko abenegihugu bahejeje. Turabandanya nano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu. Ibice 92% by'abagendana umugera wa sida mu Burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 barazi ko bawugendana. Ivyo bitigiri vyerekanywe na muganga Aime Ndayizeye ajeje umugambi w'igihugu ujanye no kugwanya sida, akaba yabishikirije mu ruganda rugenewe abamenyesha makuru rutegura ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza cha sida, uhimbazwa buri genekerezo rya mbere Kigarama uko umwaka utashe. Hari amahangiro yuko mu mwaka wa 2020 ibihugu byoshikiriye
90 inshuro zitatu, kuvuga ko 90 ya mbere yavuga ko niburi abagendana umugera wa sida 90% boba babizi. Hama 90 ya kabiri yavuga yuko niburi muri abo bazi ko bagendana umugera wa sida 90% boba bari ku miti yo gupfupaza. 93 yavuga yuko niburi 90% yabo ari ku miti yo gupfupaza imigera itebe ikibonekeza mu maraso. Ibyo rero twarabishikiriye mu mwaka wa 2020. Uko mubivuze ihangiro nuko mu mpera z'umwaka wa 2030 tuduga kuri 95 inshuro zitatu. Aha mukumva ko rero ariho tuzoba twerekanye ko turanduranye n'imizi umugera wa sida. Aha naco mvuga rero mbega tugeze hehe kuri 95 ya mbere, uno munsi turageze hafi abashika 92% barazi ko bagendana umugera wa sida. 95 ya kabiri nayo dusanga muri abazi ko bagendana umugera wa sida abashika 99.8% bari ku miti gupfupaza. Murumva ko ari nka bose. 95% nayo iratwereka yuko abashika hafi 91% bari ku miti gupfupaza imigera mu maraso itashibonekeza. Murumva ko twongereje umurindi dushaka kushikira 95 inshuro zitatu. Ariko rero turasanga hari intambamye ko twinjiye indani mu byaro tukaraba turavye uko twitaho abana bari musi y'imyaka 15, turasanga hari ikibazo kuko kuri 95 ya mbere dusanga ku bana bari musi y'imyaka 15 abashika gusa ibice 39% nibo tumaze gupima. Aha turabona ko rero turi nyuma kubijanye no gupima abana. Ahandi tubona ko turi nyuma ni tubona turavye ibiharuro by'abantu bashasha bandura umugera wa sida. Turasanga mu byo biharuro ibishika 35% biri mu bana bari hagati ubusa n'imyaka 4. No dusanga ku bice bishika 35% by'abantu bashasha bandura bari muri ico gice c'imyaka, mu gihe aba ugwarukamiye abaga navuze ko ari bashika ibice 26%. Tukiri muri ico gisata nyene abagwaye indwara y'uruhumyi 500 nibo batekanijwe kubagwa ku bitaro vya Prince Regent Charles mwisekeza rigira kabiri ryo kuvura iyo ndwara rizomara imisi ndwi. Isidore Ntiharirizwa n'umunganizi w'umushikiranganje ajeje kubungabunga amagara y'abantu amenyesha ko iryo sekeza yatanguje ibikorwa byaryo bizobandanya mu mwaka uza ku bitaro bitandukanye. Tumukurikire. Ishirahamwe Bena ishirahamwe mpuzamakungu Al-Bazar bashoboye gutegekanya ibikorwa ngaha muri ibi bitaro, bakaba hategekanijwe yuko kwihangiro bihaye hazokorwa abantu bafise ingwara y'uruhumyi cataract bashika 500. Turazi yuko kubona ari kirumara ku mubiri w'umuntu, rero ingwara y'uruhumyi dutegerezwa twese gukorana kugira ngo iyo ngwara y'uruhumyi tuyigwanye. Kugira ngo ingwara y'uruhumyi igwanywe bisaba yuko abantu bose bashira inguvu hamwe. Ni nayo mpamvu ishirahamwe Bena, ishirahamwe mpuzamakungu Al-Bazar na cyane ibitaro yitiriwe umuganwa Karoli bagiye hamwe barasaba yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu boshira inguvu hamwe nabo mu kugira ngo uyu munsi utegekanywe kugira ngo abene gihugu bafise ingwara y'uruhumyi bita cataract mu kinofunofu bashobore kuzovugwa muri bino bitaro. Niyo mpamvu twashize inguvu hamwe mu kugira ngo bibe, ikaba ari icerekana yuko inguvu rero za benshi zisoboye gukora ibintu byinshi. Tukaba dutegekanya yuko iryo hangiro tuzorishikana ry'abantu 500. Ku bantu bafise iyo ngorane yo kubona, turabona yuko ari intambamyi nini cyane ku iterambere ry'igihugu. Barazanye n'ibikoresho karuhariwe bishobora kuzotuma iryo hangiro turishikana, hanyuma bakaba barazanye n'abakozi ndetse hakaba nibi bitaro byaratekanije abakozi bo ngaha
bazofashanya mu kugira ngo iryo hangiro rishikweko. Ivyo rero byaje mu mpamvu yuko mu mutekanya ya leta y'u Burundi amagara y'abantu bayishize imbere, hakaba harahaye icivugo c'uko amagara y'abantu yoba iterambere ry'igihugu. Muri ico gisata kandi Uburundi ntiburashyiraho umugambi w'igihugu ujanye no kurwanya ikoreshwa ry'ibiyayura mutwe. Richard Manirakiza, umuhinga mu bijanye no kurwanya ingaruka ziva ku kunywa ibiyayura mutwe, amenyesha ko ari intambamyi nyamukuru kuko abakorera muri ico gisata bakora atantumbero. Ibi akaba yabishikirije mu ruganda rwo kurabira hamwe ingene kwihereza ibiyayura mutwe vyifashe mu Burundi hari kuri uyu wa kane. Iki gisata kijanye no kunywa ibiyayura mutwe kirimo intambamyi zikomakomeye zitatu. Iya mbere nuko ata mugambi w'igihugu urajaho kugira ngo uhe intumbero abo bose bariko barabikora maze bakore ibiroranye kandi biri ku murongo umwe. Umwe wese ariko arakora ariko akora ataronse intumbero yahawe n'umugambi w'igihugu ivyo bita politique nationale. Ingone ya kabiri tamenya kwico kiza camaze gutera kiri mu miryango, kiza cyo kuhereza ibiyayura mutwe kiri mu miryango, kiri mu mashure, kiri mu kibano, mu marigara, mu makartier, kiri mu bisagara bitandukanye. Ico gihe atagikozwe muzosanga ugwaruka bahasinzikariye nkuko nabivuze ariko Burundi bw'ejo, kandi iyo rusinzikaye n'umuvyeyi ntasigara inyuma uko umuvyeyi aratundura kuko aza kubimenya bigeze kure. Ingingo zikwiye gufatwa muri iki gihugu cacu gifise inzego zijejwe umutekano, bise amakomite y'abavyeyi, zifise abarongozi bishaka ku rugero rwo hasi. Umunsi bovuga bati turahagaritse icuruzwa canke yinjira ryavyo mu gihugu, ivyo mu mwanya bidaheze. Difisabwa rero yuko abantu bafata ingingo boraba ingena icuruzwa yinjizwa mu gihugu ivyo biyayura mutwe vyohagarikwa. Hari n'abarurima, ivyo vyose babikurikiranye, abo bana n'abariko bararurima bazobora barugurira canke n'abariko barabafasha babafashe batazi ko baca basubira kuja gusuma nk'ubusuma twafungura. Niyo ngingo mbona yihuta yofatwa n'abategetsi. Mu kurangiza hano makuru, ibikorwa vyose vyariko birarangurwa mu kigati citiriwe umuhisi Petero Nkurunziza kiri mu Gatete muri komine n'intara ya Rumonge vyarahagaritswe kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere. Ibi bikorwa rero bikaba vyahagaritswe na buramatari w'iyo ntara Leonard Niyonsaba, ni nyuma yaho bamwe mu bari bahafise amatongo bagirije ku mugaragaro nyene kuhatunganya ko abarenganya. Ni inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Guhera kano kanya tuvuze bino bintu nyene nta muntu numwe yemereye kurangurira umugambi. Aho havugwa ko kizira kuharangurira umugambi numwe mu kurindira ingingo zizofatwa nitongo rya hegitari 65 riri ku mutumba wa Gatete muri commune n'intara ya Rumonge. Benjamin Bikorimana ari kwisonga ryo gutunganya iyo tongo mu kigwati citiriwe umuhisi President Pierre Nkurunziza. Mu nyuma yo gusigura ivyo gutunganya ico kibanza vyazananye, bamwe mu bari bahafise amatongo bagashima, hari n'abandi batashimye. Bamwe bavuga ko Benjamin Bikorimana atubahirije amasezerano. Mu nyuma ce twumva ngo ibintu birahindutse. Tuti none ibintu bihindutse gute? Amahera 600 twabitanze, yatubwiye uko mudupimira hajya ahantu vyagenze gute kandi 600 twabitanze. Abandi ngo bagiye muri uwo mugambi kuko bumvise ko ari kigwati citiriwe umukuru w'igihugu. Bamaze gushiraho izina ry'umukuru w'igihugu, abantu bose baca bajoba ati turanyazwe utemeye uranyazwe. Abandi nabo bavuga ko ata amasezerano bigeze bagiriranira. Wabaye ntawe nigeze nemera, wanashima ntawemeye nica bita acte d'engagement bari bazanye ngo sinye ibi sinigeze ndabisinya ngo ndabashikirize. Amajambo basaba kurenganurwa. Jewe rero ico saba inzu yanje ihagaze kuryariri kandi yari inzu nini. Gasaba abanyakubaha mu ntabare mu nkomori zitongo ryanje. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge mu rugendo rwiwe muri ico kibanza yategetse ko haba kurima haba kubaka muri ico kibanza bihagaritswe
mu kurindira izindi ngingo zigiye gufatwa vuba. Ibikorwa byo kurima byo kubaka birahagaze maka hafashwe izindi ngingo n'ababijejwe tugiye kubitanga hejuru kandi inyishu mugiye kuronka vuba. N'abari bajejwe gucunga ico kibanza atarabajejwe umutekano babwirizwa gusubirizwa n'abapolisi nkuko vyategetswe na buramatari w'intara ya Rumonge. N'abahora bahararira bo kwa Benjamin nabo nyene nibatekere agomba hararirwe n'inzego z'umutekano. Benjamin Bikorimana nawe asabwa kwihutisha ibikorwa byo kubaka inzu zibiri zaheruka kuhasamburwa zisubizwe benezo nkuko byashinzwe na komite y'intara ijejwe umutekano. Ni kibanza ca gatatu cagendewe kuri uyu wa mbere inyuma y'umweha w'uburovyi n'ikivuko c'ubudandaji vya Rumonge, aho hose mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyategetswe n'umushikiranganje wa mbere mu rugendo yaherukamwo muri iyo ntara. No kuri iyo nkuru rero amakuru twari twabateguriye hatiye agarukira ko shimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya.